urama ugira umwete wo gusomera abandi ijambo ry'Imana, ubahanure wongere ubigishe, ntiwanjanjwe ku ngabirano ikubamo imwe wahabwa kubera ijambo ry'abahanuzi hamwe abagize inama y'abakurambere bakakugaranzurira kw'ibiganza. Ibyo ubishireko umwete ubigumemo kugira ngo bose babone ukuntu utera imbere. Ntiwitwararike umutima wawe n'ibyo wigisha, ugume wihambiriye kuri byo, kuko ugize utyo uzokwikiza wewe nyene wongere ukize n'abakumviriza. Iri ni ijambo ry'Imana. Tugire Kristo. Waruka. Shalom. Tugire Kristo. Umutumwa Pawulo yandikiye Timoti, umwana akunda cyane, kuko hariho imigenzo Kristo ashaka ko afata kugira ngo abana yizihiye Umukama kandi ataremerewe mu rugendo rwo mushikana n'ijuru. Tugire Kristo. Abatoye uno mutwe w'inyigisho kuresha no kureshwa Kristo, uko biri kose ndemera neza yuko bamurikiwe na mutima mweranda, kubera ico gikorwa kirahambaye kandi kiganisha kwibanga rihambaye. Nico gituma tubasabye gutekana, kuko ntawuresha canke ntawureshwa yiruka. Turiko turavuga kuresha no kureshwa rero bituganisha ku muhamagaro, kandi umuhamagaro w'ubuzima bwacu bwose. Muri uwo mugabane ukaba utuganisha mu ijuru, ntidushobora kubaho ngo tuze dushike aho kwa dawe tutabaye mu muhamagaro, keretse uworemuka hatagaragara. Abashaka kuba kwa Kristo cyane, reka mbere abashaka kuba kwa Kristo barabaroba inama, atuma k'inama ngo tureme umuntu tumwishushanye ase natwe, bikaboneka neza yuko umuntu kiremwa muntu ari n'agaciro mu maso y'Imana. Tugire Kristo. Bwira mugenzi wawe uti uri n'agaciro mu maso y'Imana. Tugire Kristo. Umukama ahejeje kurema Adamu, yararemye ibintu byose, hanyuma acararema umuntu afise agashusho k'Imana, ariko arabona yuko bitabereye yuko aguma ari wenyine. Tugire Kristo. Namwe umuntu wese ku ruhande rwiwe ntibibereye yuko aguma ari wenyine. Aca aramusinziriza, amukura igufa mu rubavu, amuremera ko umufasha. Tugire Kristo.
ndabona amagufa yanjye kara umumara yanjye tugire Kristo yarabonye arashima tugire Kristo no kuresha harabamo kubona no gushima rero nk'abantu hariho ibintu turaba bitandukanye hariho igitsina gabo nibo ni twebwe tubakugwa n'ibyo tubona igitsina gore kikabakugwa n'ibyo bumva ndemeza neza yuko na Eva ako karuwanje ka Adamu kamushitse umutima nawe nyene akumva akanyamuneza none rero ni gute twoshima tugashimana mu Kristo hariho ibintu nyamukuru amaso yacu atwereka sibyo none kandi nta uvuga ngo yashimye atabona basi yovuma abanyumvise igitsina gabo turabona tugashima igitsina gore kikumva kigashima hari n'aho gica congerako kikabona ariko ibyo twihweza hari n'igihe tubifatirako bitabereye ehe ngiyi icya mbere ubwiza bwo ku mubiri ugerageze ubwiza bwo ku mubiri mu bisanzwe abahinga umuntu agizwe n'iyi umubiri umutima n'agatima umubiri umutima n'agatima uwo mubiri rero ni ikizu cy'umutima n'agatima mbega hamwe twokwihweza ubwiza bwo ku mubiri tugashima ikizu tutazi ikirimo nibyo byotubera byiza tugire Kristo byotubera byiza ijambo ry'Imana riko rivuga yuko uwo mubiri ari ingoro mbere imibiri y'abantu bose irimo umutima mwera imibiri y'abantu bose irimo umutima mwera aho rero haca haza ivyitoro ikindi dushobora gushima ibintu umuntu afise amatungo ngo umuhungu akabona umukobwa akabona yuko we n'ibimukikije n'iwabo hariho ibyoshobora kumufasha mu buzima akiyumvira yuko byoshobora kumufasha ariko bica naho yobigira atagira mutima mweranda biraca mu maso mubishikiriye byemwe ikindi kintu abantu ba none uravye kahise k'igihugu cacu hariho abashima bafatiye ubwoko kubera indero yahawe muhira mu nzu kwa se na nyina cyane mu kibano ahagendera akumva yuko uwo muhungu atokubahuka ngo areshe cyangwa umukobwa ngo areshwe n'umuhutu cyangwa n'umututsi tugire Kristo ibyo bigatuma abantu baguma tubiravye n'ibindi
uriko urashima rukristo ukaba uri umuntu agezwa na mutima mweranga ibyo bintu ntiwobiha agaciro na gato kuko uwo mubiri mubona twambaye ibyo dutunze ubwo bwoko ntibiva ku Mana ikiva ku Mana kandi kikazoja ku Mana mu mutima n'agatima tubirereze ushobora kubona gute uwo muntu w'agatima n'agatima ushobora gukoresha cyane tukemera gukoresha tukazabona ubuzima bwacu bwose
birangire no kujira nzokwiyemeje nzokubaka Kristo ntabwo amazina ariko ndasaba kutamwirana hanyuma aramwigisha umunsi abigisha nari muri kaminuza ndiko niga ikibazo kuri biblioteke hanyuma sinziganye kumenya kaziye nsanga ndiko nandika ku rupapuro igisabisho cyo gusabira urugo igisabisho tuzovuga mu rugo iwacu irya mbere ku munsi w'ubugeni bityo rero akenge kagarutse ndabona ariko ndandika ndabona yuko bidahwanye n'ibyigwa nariko ndiga ariko rero ncandandika itarike n'isaha ico gisabisho rero twaragikoresheje mbese turaheza turanakimanika mu cumba twaryamamo ndabona rero yuko nugururiwe uwo muhamagaro wo kubaka ico gihe rero biga ngaha hakurya Izege tukaza mu misa hariho abahazi ngaha muri Kateye Koso mu mubano w'abihebeye Imana w'ababikira b'abakozi tukaja turahurirayo n'umupfasoni wanje nkamubona nkamugomwa ariko bikanga ko ndabimubwira umunsi umwe ndagira umutima meye ndabimubwira ntarabicobaye ndabimubwiye ukubibwira yakukumiriye ati tuzo tujyane hariya mu gasengero ka Bikira Mariya Rushasha turajyana acarambwira icyo ashaka nabwirizwa kubivuga kuko bari ubutumwa ngo hanyuma jewe namutwaye nze kwakira inyishu iyo ari yo yose aza kumva erega biragoye Kristo amaze kubimbwira bwa mbere nabaye ko mugenzi kandi n'ukuri hashira mugabo ivyo ntivyari ndamubarira nti burya sindakwemerera kandi byari ivy'imvamutima kuko ndabwiza kuri ico gihe sinamukunda mugabo wawe nk'uko yombere sinanavyiyumvamo sinamukunda ndamubarira nti oya sindakwemerera nangwa arasubira arampaye igira kabiri antwaye igira kabiri ni umunsi icyo ashaka yampaye narumvise yuko bwa mbere narumvise ndayakiriye kandi ndamukunze n'iyo nyishu ndabona yuko ntaho noronka ndayice kugira ngo azobe iwacu ariko haraheze umwaka harahera ibiri mbona wa muntu agumye ari aracari tugire Kristo nanje mbandanya igisabisho kugira ngo nyene koko umukama amfashe kubona guhura n'uwo muntu tuzobana ubuzima bwanje bwose hanyuma nkiri muri ico gisabisho ndasubira dusubiye kubonana ko twabonana kenshi murabyumva numva ndabakuwe ariko mbakuwe ariko harategurwa inyigisho zo kunagurwa muri mutima mweranda zabera ngaha muri Ekoso ndamutumira tugire Kristo maze kumutumira arankundira araje nanje numva agatima ntibashi numva yuko mutima mweranda azomufasha kumukondora akemera ariko tumaze kwigana inyigisho ya mbere aca arambwira ati warakoze kuntumira ariko umbabarire ndafatiriwe n'iby'akazi
ijambo ry'Imana tuzoja turaronka ku munsi ku munsi. Nari ndabizi ahaba turiko turagenda ntaha nahaca ko ku nzira, hanyuma ndamubwira jewe nzokwandika ku gapapuro ijambo ry'Imana twasangiye uwo munsi twahawe ko inyigisho nce nzinga ku gapapuro nzoca ndagasomeka ngaha mu matafari, wowe niwava ku kazi uzoheza ugatore ugende wisomera iryo jambo ry'Imana. Jewe ndaba muri uwo mugabane wo kunagurwa muri Mutima Mweranda, mugabo wewe bitakunze ko dushobora gusangira iryo nagurwa. Haheze igihe nja mu mastage, hanyuma ndavayo mugabo nkabandanya akamesaje, gute mwiriwe, gute mwaraye, gute. Ako kamesaje akanyandikiye numva kanshishe ukuri kuko sinavyiyumvamo ntiyanyiyumvamwo.